no kumushimira ko atwemereye aduhaye rino higwe ryiza ryo gushobora kumuhimbaza biciye muri izi ndirimbo, bityo tukaba turi mu kirere ic'uburinganire bwa gatandatu iyo bwiyuguruye busuka mu bana b'Imana bahimbaza bagashimagiza muri ico kirere, tukaba bityo twiteguye kugira ngo turonke imigisha yiwe iyiza biciye mu ijambo ryiwe. Ni inzira iyo abana b'Imana bose duhezagirirwamwo buri gihe cose, uko niko Imana ihezagira abantu bayo. Turashimira Data wo mw'ijuru rero kuba yararungitse muri iki gihe ca nyuma marayika wiwe ntumwa William Soto Santiago. Turahimbawe cane, turanezerewe kandi turamushimira ko yamurungitse ikarungika n'ubutumwa bwayo ari bwo burimwo uguhishurirwa kose no kwizera kose umwe wese muri twebwe dukeneye. Nico gituma twokomera amashi Data wo mw'ijuru kuba yarashikije isezerano ryiwe akarishitsa mu kurungika n'abamarayika hariya mwa wa mugwi w'abamarayika mu 1933 umumarayika yaratandukanye n'abandi, yarafise ikimatanije c'indwi kandi yaje hagati muri twebwe atangura ubukozi bwiwe. Data Branham aravuga yuko ikimatanije c'indwi ari nk'ikigendajuru ico barungika mu kirere kigaturika hakavamwo inyenyeri zitanu, imwe muri zo igaturika nayo ikavamwo izindi zitanu, hanyuma igaturika ikavamwo izindi zitanu, hanyuma zikazimangana, no kuvuga zigaherengetera. Muri ino ndwi turiko dukwiza imyaka 3 yo kuva mu mubiri k'umubiri, ukugenda kuno marayika yaratandukanye n'abandi, uwari hagati muri twebwe itariki 30 z'ukwa gatatu, imyaka 3. Ni indwi ngirakamaro cane. Uwo munsi twaterezwa kuba turiko turazirikana ku ijambo ry'Imana ino ndwi yose, imisi yose, ariko ino ndwi mu by'ukuri kuri uwo munsi kuva saa 9 zo ku muhingamo ukabandanya, dukwiye kuba turiko turazirikana ku ijambo ry'Imana kandi dushimira Imana ko yarungitse hagati muri twebwe, ndetse tukaba twaramumenye, tukaba twarakiriye n'ubutumwa bwiwe. Ico ni ikintu ciza cane atamajambo tworonka yo gushimira Data wo mw'ijuru. Uri umugisha abana b'Imana b'Abanyamerika Latine na Karayibe bafise muri iki gihe ca nyuma, kuba twarakiriye n'umumarayika aratandukanye n'abandi, kuba twaramumenye. Ico ni ikintu tutoronka amajambo ya kimuntu yo kugaragaza. Twobwira gusa Imana ati warakoze Mana kuba wararungitse hagati muri twebwe marayika wawe ntumwa William Soto Santiago. Dukomera yandi mashi Imana kuko turanezerewe cane, turahimbawe cane ko yamurungitse hagati muri twebwe. Kandi we nubwo yagiye yadusigiriye ubutumwa bwiwe, yadusigiye ubutumwa ari bwo twebwe twese dukeneye kugira ngo turonke ukwizera kukwimugwa, ukwizera ko kuzamugwa. Turatasha missionnaire Miguel Bermudez Marina hariya muri Monterrey, Nuevo León, Mexique, mu rushengero rurongowe na Epifanio Lopez, hamwe na Amerika Latina yose yihuje natwe biciye kuri Amazonas canke kuri internet. Ese Imana yosuka imigisha yayo kuri uno munsi kuri umwe wese muri mwebwe. Turashimiye missionnaire Miguel Bermudez Marina. Imana iguhezagire cane. Muri kino gitondo dufise ikicigwa ibanga ry'ibimenyetso kw'ijuru. Bwavuzwe itariki 14 z'ukumunani mu 1997 muri Ciudad Juarez, Chihuahua, Mexico. Yakoreje igisomwa cyo muri Matayo igice
cya 16 umurongo wa mbere kugeza ku wa 4. Aratubwira mu butumwa bwitwa iyerekwa rya Yesu Kristo ku munsi wa nyuma, bwavuze tariki 14 z'ukwindwi mu 1996, yaravuze ngo rero Yozefu yihishurira bene wabo igihe umwe muri bene wabo yaraje muri Egiputa, igihe yagaragara canke igihe bazana Benyamini mwene wabo muto, umuhererezi w'abana ba Isirayeli, mwene wabo kuri se na nyina wa Yozefu. Aho Yozefu ntiyasubiye kwiyumanganya, yarabigerageje ariko ntiyabishoboye. Mu nyuma yarabihishuriye, agumbiriye mwene wabo Benyamine, amurirako aramubwira ati ndi Yozefu mwene wanyu, umwe mwagurisha muri Egiputa. Vya bintu nyene nabwira igihe namubwira igihe kimwe, ambwira ati bandikira babwire ko ndiwe. Nabo barishura bati byose birakwiye. Benyamine mubwire yuko byose bikwiye, ariko dukeneye ikimenyetso cyo kwijuru. Data William bo bariko basaba ikimenyetso cyo kwijuru, babwire ko cabaye mu 63 ikimenyetso. Ndababwira ngo ikimenyetso, aha, izina. Ati babwire n'izina naryo. Aho niho baciye bavuga bati turashaka kubona William. Mwibuke yuko bari babifitaniye imigenderanire myiza. Inshuro ya nyuma hari hariya muri Argentine, nibwe mwese mwarabonye iyo documentaire. Bo bagumye ngaho bafise amatsiko. Muri iyo minsi hariko hashitswa ivyanditswe byo guhura kwa Yakobo ahura na marayika. Ico canditswe nenda givize muri iyo minsi. Ati turashaka kumubona. Data William aranyandikira ati mwe Data William banyandikiye ibi bintu byose byanditswe. Arambwira ati babwire ko bo kwihangana. Ati nibihangane barindire. Ibi ndavyibutse kuko nariko ndasoma ngaha. Ntibaze. Atoya turashobora gukoranira hamwe 7 canke 8 kugira ngo tuje hariya. Ati turashaka kuvugana nawe. Ati William rega bashaka kuvugana nawe. Toya babuze, babwire ntibaze. Ikintu careko kiraba aho. Aha habandanya havuga ngo turabona yuko ari ishusho n'ingero y'ibigiye kuba ku munsi wa nyuma. Ibyo bishushanyo guhishurirwa ukwishura kwa Yesu Kristo nk'umwami, kugira ngo yibwire ubwoko bw'Heburayo 144 by'Heburayo. Haribo bashushanywa na Benyamini mwene wabo wa Yozefu kuri se na nyina. Rero dushobora kubona yuko ivyo bene wabo na Yozefu bakoze aribo barize, nabo nyene bari bababaye, bari bafise ubwoba, biyumvira yuko Yozefu aza kubashavurira cane. Ivyo nivyo bizoba biriko biraba ku munsi wa nyuma, aho Yesu Kristo azokwihishurira ubwoko bw'Heburayo 144 by'Heburayo, ari byo Benyamini w'Imana 12 bya buri muryango bizomwakira, kandi bizokwakira umugisha wa Yesu Kristo, umugisha wa Yozefu wacu. Kuko Yesu Kristo, Yozefu wacu, azoba ariko yihishura ku munsi wa nyuma, nk'uko byasezeranijwe mu byahishuwe igice ca mbere umurongo w'indwi, ahavuga ngo harazana n'ibicu, kandi ijisho ryose rizomubona, kandi n'abamucumise imiryango yose yo ku isi izoborogeshwa nawe. Imiryango 12 y'abana ba Isirayeli izobirikira mu borogera, nk'uko babikora ku munsi w'impongano buri mwaka, kandi utibabaza kuri uwo munsi yacibwa mu bantu. Ivyo bizoshitswa ku munsi wa nyuma mu rwego rw'ikirenga, igihe Yesu Kristo azoba ariko yihishurira ubwoko bw'Heburayo.
no mu butumwa bwitwa ngo guhezegirwa no gushitswa kw'igihimba c'isaha c'agacerere mu ijuru bwaburiwe mu k'umunani mu 2009 muri Shiri. Ati rero turabona yuko ubwenegihugu bwacu ari ubwo mu ijuru, nuko rero turaramike imitwe yacu turangamize mu ijuru, kuko ugucungurwa kwacu kuri hafi, ni ukuvuga uguhindurwa kwacu kuregereje, kandi n'umuzuko wapfuye bizera Kristo nawe nyene uregereje. Ugucungurwa kwacu kuregereje, ukugirwa abana b'Imana, ariko kuzoba ari guhindurwa kwacu, aho tuzoronka umubiri uhoraho uhawe ubwiza, kandi ubw'ubuyabaga nk'umubiri uhawe ubwiza wa Yesu Kristo umukiza wacu, ari wakira umusore nk'igihe yaduga mu ijuru, kandi tuzomubona igihe tuzogira umubiri uhawe ubwiza, nuko tuzoca tumubona. Kubw'ivyo rero muri iki gihe ca nyuma isezerano nuko tuzoba turiko turahezagirwa no gushitswa kw'inusu y'isaha y'agacerere yo mu ijuru. Tuzoba turiko turahezagirwa n'iryo banga ryose ryatumye haba agacerere mu ijuru nk'igihimba c'isaha. Hariho agapapuro yanditse yavuze ngo igihimba c'isaha c'agacerere, igihimba c'isaha c'agacerere cashushanijwe mu myaka 2000. Andanya avuga ati n'ubu ako gacerere ko mu ijuru ntikaraba, ariko kazoba, kandi karatanguye. Ubwa mbere hategerezwa gushitswa ibiri mu kimatanije c'indwi, hanyuma hakuguruka mu ijuru hakamenyekana inkuru kahise k'ikimatanije c'indwi nk'uko biba no ku bindi bimatanijwe. Nuko rero hazomenyekana kahise mu ijuru ku bamarayika hamwe n'abizera Kristo bose bari mu ijuru, kuko bapfuye ku isi, barapfuye mu mubiri, barapfuye bari muri paradizo mu buringanire bwa gatandatu, hamwe n'abera bose bo mu isezerano rya kera abazukanye na Kristo, nabo nyene bari mu ijuru. Amakuru mu kumenwa kw'ikimatanije c'indwi mu ijuru bituma haba agacerere mu mwuzuro, kuko nta n'umwe yarazi iryo banga. Hanyuma rihishuwe mu ijuru babwirwa icico kimatanije c'indwi arico, ico arico ukuza k'umwami, ukuza k'umwana w'umuntu. Hariho ubutumwa bona ko muri ino ndwi nk'uko twariko turabivuga hakwira imyaka 3 yabona ubukozi bwa Mose, bumwe mu bukozi Imana yakoreheje muri iki gihe umwana w'umuntu, kuko umwana w'umuntu azana n'abamarayika biwe, biri mu buryo bwigwije gatatu. Branham yavuze mu gitabo c'imatanije, yaravuze mu butumwa iminsi mikuru ndwi mu mwaka wa yubile, yavuze tariki 15 z'umunani 78, yaravuze ngo turabona ko muri iki gihe kuri iyo tariki intambuko yo kwidegembya kwa Isirayeli yari yageze, kandi kubera ko hari hageze intambuko yo kwidegembya kwa Isirayeli bari muri ico gihe, nuko rero Imana yahagurukije umuntu wayo hariya. Imuhagurukije vyagenze gute? Yamuhagurukije ari muri iyo ntambuko, iyo abantu bari kumwakira, abo bantu bari guca baronka umwidegembyo hamwe n'uwo muntu, ariko vyagenze gute? Abantu baramwase. Mu kumwanka nuko Imana yaciye ijana umuvugishwa wayo mu bugaragwa, aho arubaka ahamara imyaka 40. Vyagenze gute? Ubwoko bwa Isirayeli bwararetse ico gihe kirahera. Kimwe mu vyanditswe yampaye yarambwiye ngo babwire ko nagiye hariya mu 77 ntibanyakira. Ndakuvuga ngo ivyo vyongera kwisubiramwo ngaha. Murabe
kandi murumva ko Mose yari afise imyaka 40. Imyaka 40 niyo Mose yari afise. 40 bivuga ku rubanza. Nuko rero imyaka ya Mose aho hari ikintu cyashushanirizwamo. Mose yari ngaho rero yiteguye gusohokana n'abantu. Abantu barareka iyo ntambuko irahera. Nuko rero byabaye ngombwa ko barindira iyindi myaka 40 kugeza aho hageze iyo yindi ntambuko y'ubuzima bwa Mose, igihe yari afise imyaka 40. No kuvuga ngo yongeye kugira iyindi myaka 40. Iyo ni intambuko Imana yari kirakora, kandi iyo yari intambuko yari kiraba. Kandi Mose yari ari mu gihe cyategekanijwe n'Imana. Hanyuma turabona yuko mu myaka 40 yagarutse. Hagarutse iyindi ntambuko y'Imana mu buzima bwa Mose, igaragara ku bw'ubwo bukozi kugira ngo abukore. Iyo abantu baza kuba baramwakiriye mu ntambuko ya mbere, Branham yavuze yuko Mose yari kubategura mu minota 5. Nuko rero ntibari kuja ahantu na hamwe, aho nyene hagati muri bo uwo muntu yari kuba yabateguye. Ni byiza murumva ko abantu basohotse, ariko ntibacerejwe n'Imana canke ngo bacerezwe na Mose, ariko bacerejwe nuko banse mu gihe bataterezwa kumwanka, baramwase. Byari mbega imbere yiwe harahaje abikinyoma bangahe, ibyo naco bitwaye, ariko ukuri yaje mu ntambuko yategekanijwe n'Imana. Mu kumwanka base integuro y'Imana. Nuko rero Imana byabaye ngombwa ko ijana umuntu wayo. Iyo ntambuko irahera, haza iyindi myaka 40 yo kubabara kwa Isirayeli. Mu mwaka wa 430 y'ubuja bwa Isirayeli, Mose yari afise imyaka 80. Rero Mose mu kugira imyaka 80 yaciye agaruka hariya, ageze mu zabukuru ashaje. Ntibashatse kwakira umusore, ariko bakiriye umusaza mutama. Aha igihe ugufyondwa kwari kugwiriye kwiyongereye, niho rero murabizi, niho baciye batangura gutakamba. Ariko bateroza kumumenya, bakamwemera, kandi bagakora bisunze integuro Imana yari ifise biciye muri Mose. Ni byiza, Mose yarashitse afise imyaka 80. Abantu rero aho baciye bamumenya. Vya bintu nyene bari bagize imyaka 40 imbere yabo ari kumwe nabo. Nuko rero turabona yuko abantu basohotse mu myaka 130 bava mu buja. Haraciye iyindi myaka 30 yiyongera ku myaka 400 ku bw'abo bantu nyene, atari ku bw'Imana. Byiza, hanyuma kubwo kubandanya bashavura, hanyuma mu bugaragwa bamaze imyaka 40 mu bugaragwa. Murabe intambuko y'imyaka 40 ngaho. Rero turabona ko muri ako gahe kagufi, mwiyumvire, batanguye gushavura intambuko y'imyaka 40, imyaka 40 y'ubuzima bwa Mose. Mu ntambuko ya kabiri y'imyaka 40 y'ubuzima bwa Mose, babandanije gushavura. Abo bantu ntibinjiye. Bisobanura ngo mu ntambuko ya gatatu y'imyaka 40 y'ubuzima bwa Mose ntibinjira abo bantu, na Mose ntiyinjiye. Vyabaye ngombwa ko haca iyindi myaka 40 kugira ngo bashobore kwinjira. Murabona ntibashoboye kwinjira kuko bashavuye cyane, kandi Imana yaravuze ati ntuzinjira. Mu bapfuye muri Egiputa nta n'umwe azinjira. Hanyuma vyabaye ngombwa yuko iyo myaka 40 ihera kugira ngo habike, kugira ngo Imana ibashikane mu gihugu c'isezerano. Atari mu ntambuko y'imyaka 40 ihuye no kuvayo kwabo, ariko mu ntambuko nshasha yatanguye. Nuko rero Imana ngaho yaciye bahindurira intumwa. Aho Yosuwa rero niwe yinjiranye nabo, nuko abashikana ngaho mu gihugu c'isezerano, akoreje ubutumwa yari afise ubwo Mose yari yarazanye. Mu myaka 5, mwiyumvire, ibyo batashoboye gukora mu myaka 40, hanyuma mu ntambuko nshasha abantu bitwaye neza, babandanya kwitwara neza, bubaha Yosuwa. Imana iramubwira iti nkuko nabanye na Mose niko nzobana nawe, kandi nzokubahisha imbere y'aba bantu, kugira ngo abo bantu bagutinye bakubahe, kugira ngo abo bantu bamenye yuko ndi kumwe nawe.
kandi abo bantu basha bari bavukiye mu bugaragwa, nuko rero bitwaye neza binjira mu myaka 5. No mu butumwa bwitwa ngo kuvayo naho nyene haratubwira ku kintu nukore mwitegereze. Bwabuze tariki 7 z'ukwindwi mu 1999. Nukore mwitegereze gukubita urutare ku nshuro ya mbere byashikijwe mu kiringo ca kabiri mu kuza kwa mbere k'umwana w'umuntu. Inshuro ya kabiri aho urutare rwakubiswe, igihe yateruza kubwira urutare bishitswa mu kuza kwa kabiri k'umwana w'umuntu azananye n'abamarayika biwe mu buryo bw'impwemu. Hariho ubutumwa mwene data William avuga ko abavugishwa mu isezerano rya kera bateruza kwirinda cyane, kuko ngaho bari kubashiraho ishusho n'ingero yuko bizoba mu isezerano risha. Aho rero Mose yononye urwo rutonde, nubwo ku iherezo ry'ubukozi bw'imyelayo 2 aho hariho igisomwa kivuga kuri ubwo bukozi buzoba buri muri marayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. Nyuma yo kurangiza ubukozi bwiwe hazoba urupfu. Turindire ico gihe kigere, kugira ngo hashitswe canke hahishurwe ingene ivyo byose bizoba mw'idonido, kugira ngo bityo tubitahure. Ariko imbere yaho ivyo tubiceceke, ubona yuko ivyo bizoba mu gihe kiri imbere. Ariko igihe turiko turabamwo ubu, ni ukuba turiko turakira ubutumwa bwasezeranijwe bwo mu gihe cacu. Ico gihe yariko aravuga ngaha, ico gihe c'imbere gato ni iki gihe turimwo. Mbere gato haravuga ngo turabona ko Mose yashaka hanyuma kwinjira mu gihugu c'isezerano. Imana iramubwira iti, ushobora kukibona gusa uri kure, ugarukira ngaha. Ati, ushira ibintu byose utegerezwa gushira kuri Yosuwa, umusige Yosuwa nk'umusubirizi wawe. Nzobana na Yosuwa nk'uko nabanye nawe, kandi niwe azoshikana abantu mu gihugu c'isezerano. Rero Yosuwa yari ngaho. Mbega niki Yosuwa yari kuba yipfuza? Ko Mose adapfa, ko Mose yinjira mu gihugu c'isezerano. Mwibuke yuko Mose ashushanya mpwemu yera, umurongozi w'iki gihe ca nyuma, marayika umwami Yesu Kristo. Ariko kandi mwibuke yuko ivyanditswe bigira ugushitswa kwishi. Mbega niki Yosuwa yari kwipfuza? Ko Mose adapfa, ko Mose yinjira mu gihugu c'isezerano. Kuko Yosuwa ntabwo yarashishikajwe no gutwara ikibanza ca Mose. Icari kunezera Yosuwa na Kalebu kwari gukora ivy'Imana ibwiye Mose. Mose nawe akabimenyesha abantu. Nka ca gihe namubwiye ati, mwene data William, ni gute uzogenda hamwe n'iyo ntambako yose isigaye? Ati, ntibishoboka. Ariko byari ko bishushanya ibyo Mose yakoze hariya aho yatereza kugenda. Kuko igikorwa kiriko kirakorwa ubu aba yaragikoze mu bundi buryo. Ariko mu kubona runo rugero, umubiri wiwe wategerezwa kurangiza ubukozi bwabo ngaha ku isi. Icari kunezera Yosuwa na Kalebu kwari gukora ivy'Imana ibwiye Mose. Mose nawe akabimenyesha abantu. Kwari gukora ivyo Mose avuze gusa, kuko uko kwari niko horahagize. Bo baragendagenda bakagendera muri uko niko horahagize
yarije biciye muri Mose. Yosuwa ntiyariko ararondera ikibanza ca Mose, ariko Imana yahaye ico kibanza Yosuwa. Yosuwa yinjeje ubwoko bw'Aburayi mu gihugu c'isezerano. Yosuwa ashushanya mpwemu yera mu kugaragara ko mu gihe ca nyuma, kandi mpwemu bano wa mugeni baravuga bati ngwino, nguyu mpwemu ahari muri Yosuwa. Nico gituma mwe mushobora kubona yuko mwene data Migere canke jewe canke umukozi w'Imana wari we wese ntabwo twipfuza ikibanza c'intumwa. Twebwe turi ibikoresho vy'Imana kugira tujana abantu mu butumwa bwavuzwe bwazanwe biciye muri marayika w'Umwami Yesu Kristo. Twebwe nta namwe muri twebwe yipfuza ko intumwa yogenda, ariko Imana yarasize amabwirizwa, impanuro, yasize umurongozi. Mu bwato ntihashobora kuba mwashoferi babiri, umwe ngo abutware mu ruhande uwundi nawe ngo abutware mu rundi ruhande. Murabe ivyo yanditse, yavuze ngo ntukigere ukura amaso ku murongozi, kuko wewe wo kwisanga wazimiye. Niwe azi inzira kandi afise ikarata y'urugendo, kandi izo mpanuro yarazisize. Nico gituma tuzovuga dufoboye, tuvuge aho dukwiye guhanga amaso hariho kugira ngo tugende tugana mu gihugu c'isezerano biciye muri ubu butumwa twasigiwe. Kuko bitagenze uko twoshobora kuba turiko dufata inzira ahataha nizotugeza. Dukurikire mpwemu yera, dukurikire umurongozi yadusigiye. Aravuga ati rero ico gihugu gishasha tuzogishikanamwo na mpwemu yera, Umwami Yesu Kristo mu buryo bwa mpwemu, mu kugaragara kwiwe kwa nyuma, muri marayika wiwe ntumwa wo mu gihe ca nyuma, wo mu kiringo ca gatatu. Murabona, ni mpwemu yera, uno mu marayika ari kumwe natwe igihe cose, kandi niwe ariko araturongora. Ngaha yahasize, yaravuze ngo Mose yavuye muri Egiputa ari kumwe n'abantu ubwoko bw'Aburayo kugira ngo baje mu gihugu c'isezerano. Yosuwa yabandanije igikorwa, aca yandika ngo mpwemu yera, E.S. Candika Itanguriro mu rungano rwa kane nibwo ruzogaruka ngaha, Ruteri, Wesley, Abapanekoti hamwe n'urwa kane ijambo. Mu rungano rwa kane niho ijambo riza muri Mose na Yosuwa. Yesu ari kumwe n'abamukurikiye baje mu gihugu c'isezerano ca mpwemu yera mu tuzitizo, umubiri umeze nk'uw'abamarayika, hanyuma bakinjira mu kiringo c'ubwami, mu bwami bw'Imana mu buryo bw'impwemu. Muri buri gihe higaragaje, muri buri gihe haraba ukuvayo kugira ngo binjire hamwe na mpwemu yera muri buri ntumwa, muri buri gihe c'ubwami c'Imana mu ishengero ryayo. Ukuvayo ko mw'isi y'amadini, mw'ijambo rishingiwe naye rya buri gihe. Ku munsi wa nyuma naho mw'ijwi rirenga ry'inzamba, no ku munsi wa nyuma binjire bari kumwe n'amarayika w'Umwami mu kiringo c'ubwami kugira ngo bahindurwe binjire mu bwami bw'Imana mu buryo bugaragara, bafise imibiri ihoraho ihawe ubwiza nk'Umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo baje mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama, hanyuma mu nganje y'imyaka 1000. No mu butumwa bwitwa ngo kugerageza ijambo ryiwe haravuga, Data Branham ku rupapuro rwa 25, Israeli yagiye igana mu gihugu c'isezerano kuko yavyizeye, kandi muri urwo rugendo hariya mu bugaragwa barakekeranije kuri uno muvugishwa nyuma yo kubona ijambo rishimangiwe, rishingiwe intahe. Umugeni yavuye mu ntambuko, aho yaciye yandika ngo umugeni hanze y'intambuko. Mwebwe murazi ivyo ndiko ndavuga kuri iri yerekwa.
yavuye mu ntambuko. Hariho umwe yarahagaze mu izina rya Yosuwa na Kalebu, kandi bizeye yuko ijambo ry'isezerano ryari ukuri, batitaye ku bibazo babona. Mugabe igihe bashika i Kadeshi Barineya, hepfo yaciye yandika hepfo ati Kadeshi Barineya bingana intebe y'urubanza. Mugabe igihe bashika i Kadeshi Barineya, Mose yarungitse umwe muri buri muryango gutata igihugu kugira ngo bamenye inzira bazokwinjirana iyo ariyo. Yarungitse n'umugabisha wiwe Yosuwa, ariwe yari umuvugishwa. Yarungitse umuvugishwa muto kuri Mose. Yosuwa nawe yumvira Mose kandi yaramurungitse, aravuga ati nimugende hariya mutate kijya gihugu. Uwo mujenerale yaragiye afata buri mugabo wa buri muryango, baragenda, aca afata na Kalebu kugira ngo amuherekeze, kuko yarazi yuko Kalebu azokwizera. Bo baragiye baja mu gihugu c'isezerano, hanyuma bagarukanye inzabibu nyinshi, izo baje bikoreye abo bagabo babiri. Kandi kino gice cyo ngaha, ibi vyamwa vyo mu gihugu c'isezerano, jewe ndabishingira intahe, kandi Imana nanje nashingira intahe ko nabibonye mwajyajoro ryo muri hopitale. Yarabinyeretse. Imana niyo cabona. Aravuga ngo kugira ngo Isirayeli ivyemere imbere yuko binjira no mu iryo sezerano, bo bazogira ikibemeza ko Imana yavuze ko ari igihugu ciza gitemba amata n'ubuki, ni igihugu cagutse, ni igihugu ciza cane. Bino bitunguru byose mwebwe mufise ngaha muri Egiputa, rero ubu turiko turavyinjiza mu gihugu c'amata n'ubuki. Mwebwe mu by'ukuri ntimwigeze mwumviriza ko kuri na kimwe, yaba amata canke n'ubuki hariya muri Egiputa imyaka yose, gusa babaha imfungurwa z'abaja, ariko ubuho muzoja muri ico gihugu. Aho tubandanye dusome ku rupapuro rwa 27, haravuga ngo Yosuwa yavuze ati igihe bavuga ati oya ntidushobora kubikora, dutegerezwa kuva mu madini yacu, ati turabihejeje ntidushobora kubikora, gusa ntidushobora gukora ivyo kuko ntivyumvikana mu vyumviro vya kimuntu. Yosuwa yabaduganye hariya mu kwezi kwa 4, aca yandika ngo ukwezi kwa 4, igihe amazi yari yabaye menshi kandi Yorodani yari ndende cane nk'uruzi Ohiyo. Byaboneka yuko Imana yoba yakoze ikosa rikomeye cane. Mwebwe murazi akenshi na kenshi baragwara, mwe muravuga muti ni vyiza, ndi umukristo. Imana yakoze ikosa, yemeye ko ngwara kandi ndi umukristo. Mbega wewe ntuzi yuko Bibiliya ivuga ko byose byivadikaniriza hamwe kutuzanira ivyiza kuri abo bakunda Imana? Yosuwa yarabizi. Rero igihe amazi ya Yorodani mu by'ukuri yamanuka yaba make, mwebwe mwari gushobora guca aho mushaka hose kiretse mudacokeye mu kinogo c'amazi, ariko hari amazi make cane ushobora kujabukira ahariho hose. Nk'ahariya hari igisagara ca Yeriko, ushobora kujabuka n'amaguru. Amazi ntashobora kurenga ku jisho ry'ikirenge. Ushobora no kujabuka uri mu modokari canke ku gikoko, ukagenda no ku kintu caco cose. Ariko iyo barongoye hariya mu kwezi kwa 4, igihugu cari kiri mu mwuzure w'amazi menshi cane. Amazi yarafise nk'imikono 30 canke 40 uja mu kuzimu. Yaravuze ngo ku munsi ugira 3 tuzogenda. Imana yarabivuze, ategeranya abantu hanyuma ubeze, kuko ku munsi ugira 3 wewe uzojabuka Yorodani. Tubananye dusoma kugira ngo hanyuma byose barafise hariya mu nyigisho izo mpapuro zose zirimo. Dukomeza nabona butumwa bwitwa ngo dukorere iki uno mugabo Yesu yitwa Kristo, ku rupapuro rwa 37 haravuga ngo
havuga ivyo nyene. Bo banka ijambo rishinguye intahe, bagafata imigenzo mu kibanza mu buryo bw'urupfu, urupfu rwo mu buryo bw'impwemu. Urupfu, ijambo n'ubu ribwirwa abapfuye. Hariho ubugingo buboshwe, ariko utegerezwa gusoma hariya. Ntibizoba biciye mu kimpumbi n'ubu, murabona? Bobo barabwiwe ubutumwa. Bishobora ko baba bariko barabwakira ubunyene. Mu bimatanijwe havuga ngo baragize ibikorane nk'ibi. Abana ba Kayini aribo bari ivyamwa vyo kutizera ijambo ry'Imana. Abana ba Kayini baratwenze ubutumwa bw'umuvugishwa Nowa. Ivyo mwarabibonye mu ijambo ry'Imana. Iryo yari yazanye ibihano bivugishijwe, kandi hari ibimenyetso bishingira intahe yuko igihe cari kigeze kw'iherezo. Abana ba Kayini nabo barabatwenze nk'uko babikora uyu munsi. Uko niko babikoze. Bo babikoze mu minsi ya Yesu. Ivyo nyene babikoze no mu bihendwe vy'ishengero. Buri gihe vyamye ari uko biri. Bo baratwenga bakabanegura. Aravuga ngo mu minsi ya nyuma hazoza abanegurana. Natandukaniro rihari ry'ibihe. Murabibona? Uko niko abana b'abadayimoni babikoze mu mikorere y'amadini, mu kugaragara kw'ijambo mu gihe ca Yesu Kristo. Katubandanye hano dusome muri ubu butumwa dusigaje. Twese dukeneye imigisha yasezeranywe kugira ngo izotangwe mu gushitswa kw'ivyasezeranywe muri iki gihe ca nyuma. Jewe ndakeneye iyo migisha. Nande wundi? N'umwe wese muri mwebwe namwe muri mu bindi bihugu. Twarashitse mu gihe c'ubwiza cane mu mugambi w'Imana. Twarashitse mu gihe c'izahabu c'ubwami bw'Imana. Twarashitse mu gihe c'izahabu c'abakristu. Twarashitse mu gihe ubwo umwanya uri wo wose hazokuzura ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi Kristo nawe agahinduka, akareka kuba umuherezi mukuru akaba umwami, akareka kuba umwagazi w'intama akaba intare. Kandi hazotangura intambuko nshasha mu mugambi w'Imana kugira ngo yisubize abo yacunguje amaraso yiwe y'igiciro. No mu gitabo c'ibihendwe vy'ishengero kidasubiwemwo, urupapuro rw'304 avuga kuri kano gacerere k'iminota 30 hamwe n'ikintu kiba ngaho. Aravuga ngo Yesu ku rupapuro rw'304 mu bihendwe vy'ishengero kidasubiwemwo, haravuga ngo Yesu ava mu ijuru ari kumwe n'amamiliyoni y'abera. Kandi Bibiliya iravuga ko amajuru yaragaragara nk'agacerere k'isaha. Nuko rero mbega uwo muntu akomeye cyane ari hehe Imana? Aha, murabona we ari muri Kristo by'ukuri, kandi mu kunesha biciye muri mpwemu yera nk'uko yanesheje, tuzokwicarana nawe mu gufata we intebe y'ubwami yo ku isi ya Dawidi, kugira ngo twicarane nawe tuganzanye nawe nk'uko yabikoze hariya hejuru. Amen. Hamwe n'ububasha n'ubutware bwo kuganza isi yose. Kandi isi irikiraniha yitega ukugaragara kw'abana b'Imana, ko bogaragara abana b'Imana. Abandanya avuga ngo azokwisubiza bose abo yacunguje amaraso yiwe y'igiciro, akaboza ibyaha byose, abasubiza mu buzima, ariko atari ubuzima bwo ngaha ku isi buhera, ariko ubuzima buhoraho. Azokwisubiza n'ubwami bwa Dawidi, aribwo bwami bwo ku isi, kuko we ni umuragwa w'ubwami bwa Dawidi n'intebe y'ubwami ya Dawidi, kuko we ni umwana wa Dawidi, ndetse kandi kubera ko ari umwana w'umuntu ni umuragwa ubw'ubwami bwo mu bumbe w'isi y'uva kagera. Kandi vyongeye nk'umwana w'Imana ni umuragwa w'amajuru hamwe n'isi. Buri kimwe muri ibi vyitiriro vy'umwana, umwana w'umuntu, umwana wa Dawidi, umwana w'Imana, ndetse n'ibindi. Buri kimwe cyose gifise iragi. Nuko rero dutahuye ibi bintu, kandi kwiki kimatanije cendwe kirimwo ibanga ryo kuza ko mwami ku munsi wa nyuma,
ibanga ritaririzwe n'abamarayika nuko rikazohishurwa muri iki gihe ca nyuma, rikazozana imigisha ikomeye cyane ku bana b'Imana. Nuko rero turaramika imitwe yacu turangamize mu ijuru, kuko ugucungurwa kwacu kwegereje. N'umutwe bwita ngo ugusoza kwa kimatane cendwi bwabuze mu 98 muri Villa Hermosa, Mexique. Yaravuze ngo reka dusome muri Matayo igice ca 24 kugira ngo dutahure neza ibizoba biriko birabera hariya, ivyabereye hariya mu kwa kabiri tariki 1863. Biraboneka rero ko nisanze ndi ku musozi umwe wa Puerto Rico mu gisagara ca Lares mu kwiherera ko mu buryo bw'impwemu. Aravuga ngo muri ico gihe yarafise imyaka 22 y'amavuka, ari umusore, ariko umuhamagaro w'Imana n'umwitwarariko w'Imana mu bukozi Imana yari yabishize ku bitugu iwanje. Nategerezwa rero kwitaba uwo muhamagaro. Nari nabonye ko Mose, Eliya na Yesu bari baragiye mu bwiherero, baja kwiherero bamara iminsi myinshi. Uko niko rero mpwemu w'Imana nanje yanjanye mu bwiherero bwo mu buryo bw'impwemu. Rero ivyanditswe biravuga mu vyahishuriwe Yohana, ivyanditswe biravuga mu gice ca 24 umurongo wa 30 muri Matayo ati buni ikimenyetso c'umwana w'umuntu kizobonekera kw'ijuru, niho amoko yose yo mw'isi azoboroga, bazobona umwana w'umuntu aje ku bicu vyo mw'ijuru ari n'ububasha n'ubwiza bwinshi. Ivyo bishikirizwa ngaha mu kwa kabiri tariki 1863 mu 1963. Aho niho umwana w'umuntu yagaragara, marayika w'inkomezi amanuka ava mw'ijuru, Yesu Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho aje ari mu bicu vyo kw'ijuru. Ibicu bitari vyakozwe n'ubukanye, ariko vyari ibicu vyakozwe n'abamarayika b'Imana. Ni ibicu vy'ubwiza, ibicu vyagaragaye ngaho. No mu butumwa bwitwa ngo iyerekwa ry'ivyahishuriwe Yohana mu kiringo c'ubwami yaravuze ngo bwavuze tariki 15 z'ukwa 11 mu 92 ngaha muri Calle Puerto Rico. Yaravuze ngo mwibuke ko iyerekwa ry'ivyahishuriwe Yohana ari kandi biri mu bishushanyo, ariko ivyo bishushanyo bigenda birashitswa buri kimwe cose mu gihe cacu. Kw'iherezo ry'igihe iyerekwa ry'ivyahishuriwe Yohana ririmwo ubuvugishwa bwinshi bwashizwe mu buryo bw'ibishushanyo, ariko ubwo buvugishwa buzoba buriko burakogwa, buzoba buriko burashitswa kw'iherezo ry'ibihe, kandi hanyuma buzohinduka kahise k'ikiringo c'ubwami mu ntango. Nuko rero turabagize ikiringo c'ubwami, intango yacu, hanyuma mu kiringo cose c'ubwami, hanyuma n'ibihe bidashira byose. Nuko rero twarashitse mu mugambi w'Imana mu kiringo c'ubwami kugira ngo tubandanye mw'iyo nteguro y'Imana mu gushitswa kw'ivyahishuriwe Yohana, mu gice kirimwo imigisha y'Imana, mu gice kirimwo amazina y'abatoranijwe. No mu butumwa bwitwa ngo ukugenderwa kw'abamarayika bwavuzwe tariki 28 z'ukwa kabiri 1992 muri Campo Brasil. Yaravuze ngo mu mugwi w'abamarayika bose bari ngaho, buri mumarayika ahagarariye abantu Imana yari yamuhaye mu gihe ciwe. Kubw'ivyo rero ngaho muri uko kugaragara canke ukugaragara kw'abamarayika 8 hari hagarariwe abana b'Imana bose bihendwe vy'ishengero ry'abanyamahanga hamwe nabo kw'iherezo ry'igihe. Mu butumwa imfungwa zo mu buryo bw'impwemu mu gihe cazo yaravuze ku rupapuro rwa 15 hepfo haravuga ngo kano gace ka nyuma haravuga ngo umunsi umwe mpindukije ino foto ndeganisha iburyo nitegereza aho hari Yesu Kristo neza neza nka kwa kundi yamucapura Hoffman. We yari ngaho akayangana umushatsi wiwe wera, araba hasi, araba kw'isi, vyerekana ko ari umutware w'ikirenga. Aho
yaciye ahandika ubutumwa bubiri ngaho, ubutumwa bubiri burimwo amakuru ajanye n'ivyo. No ku rupapuro rwa 16 aravuga ngo amajuru arabitangaza, Bibiliya irabitangaza, yaciye ashiraho n'ifoto y'igicu. Bibiliya irabitangaza, ubutumwa burabitangaza, byose ni mwabwa butware nyene bw'ikirenga, hamwe n'umushatsi we wera n'ubwanwa bwirabura bwerekanwe ngaha hepfo. Abenshi muri mwebwe barabonye ino foto, aha turayifise. Gusa ni muyihindukize muyiganisha iburyo, aho niho neza neza ibimeze nk'uko umenga ni foto bamufotoye. Wowe uriko urayiraba mu buryo butaribwo, utegerezwa kuyiraba mu buryo bwiza, kandi umwami Imana wenyene niwe ashobora guhishura uburyo bwiza ubwo aribwo. Reka tuyirabe mu ruhande rw'iburyo. Wewe rero yari ngaho neza neza ameze nka kwa kundi bamufotora. Hepfo gato yaravuze ngo Imana ibitangaza muri Bibiliya, hanyuma ku majuru imbere y'uko ibitangaza ibikora ku isi. Abananya havuga ngo ukugendererwa kw'abamarayika mu ijuru vuba ku isi bizohinduka ukugendererwa kw'abamarayika n'ibintu by'ishengero by'abanyamahanga, kugira ngo bakoranire hamwe n'uno mu marayika uwabereye udasanzwe mwene data Branham. Mwene data igihe nari hariya, mwene data yariko aratuzungurukisha, yavuze yuko abo bamarayika bari ngaho barindiriye umuvukanyi Branham. Nuko aha haravuga ko kugendererwa kw'abamarayika mu ijuru vuba kuzohinduka ku isi, kuzohinduka ukugendererwa kw'abamarayika ndwi b'ibihendwe by'ishengero, kugira ngo biyunge n'uno mumarayika uwabereye ubudasanzwe mwene data Branham. Ni ukuvuga yuko wazoba ari hariya abarindiriye. Nuko rero turiko twitegurira uwo mwanya, kuko ngaha ku isi hazoba igikorane c'abamarayika 8 vuba cane, kandi ivyo bizoba umugisha ukomeye cane ku bana b'Imana bose. Nuko rero mwana joro twariko dusubiramwo ukugendererwa kw'abamarayika mu 1963 tariki 28 z'ukwa kabiri. Mwene data Branham ariwe yabaye intumwa yariko ikora mu bakozi bwiwe muri iki gihe. We yabaye umuntu yategerejwe kwakira ukugendererwa kw'abamarayika ndwi. N'umutumwa bwitwa ngo ukugaragazwa kw'ibintu biterezwa kuba bugabuzwe mu 11 mu 93 kaye Puerto Rico. Yaravuze ngo gutahura bino bigereranyo byo mu byahishuriro Yohana, nuko rero umuntu catahura ibintu bigiye kubaho. Utahuye ibi bishushanyo byo mu byahishuriro Yohana, ibintu bitegerezwa kuba mu kiringo c'ubuntu, ucuheza ugatahura ibintu byabaye mu kiringo c'ubuntu. Aha yaranditse ti marayika w'inkomeza amanuka ava mu ijuru yambaye igicu, umunywa amazi ukikuje umutwe wiwe, amaso yiwe aca yandika ngo abahanuzi, amaso yiwe ari nk'imbeya z'umuriro, aca yandika ngaho ngo Mose na Eliya, amaguru yiwe ari nk'umuringa w'umwakaka utukujwe n'umuriro, afise agatabo kazinguruye mu kuboko kwiwe, agatabo k'imatane jendwi, ashinga ukuguru kwiwe kw'iburyo aca yandika ati Mose ku kiyaga, ukw'ibumoso nako aca yandika ati Eliya agushinga imusozi, asemerera nk'uko intambwe yivuga, imituragaro ndwi iraturagara iravuga amajwi yayo. N'ijwi rya Kristo nk'intambwe yo mu muryango wa Yuda, avuga biciye muri marayika w'uyu munsi, ku munsi wa nyuma mu kimpumbi c'indwi, kugira ngo azane umuzuko w'abera
hamwe no guhindurwa. Aha naho aratubwira kandi ku kintu ahavuga ngo urubanza rwa runo runganwe, aca yandika ati muri sentare umushikiriza amanza Eliya wa kane, abashashe muri iyo sentare, abagize iyo sentare, umucamanza ni umwami Yesu Kristo nk'intambwe y'umuryango wa Yuda muri marayika wiwe. hariho ahantu yavuze ko hanyuma turaza kuharondera, ati yarafise umuavoka amushigikira muri ako karorero. Hanyuma Data Branham yamushushanije na Yesu Kristo umuavoka wacu, ariko hanyuma igihe haba ikintu runaka yaragiye acabona yuko umuavoka wiwe yahindutse umucamanza. Aha rero turabona marayika wiwe, mwibuke yuko uyu mumarayika mwanditsi ari we yari ngaho afise igitabo mu ntoke araba amazina, kuko niwe afise uburenganzira ku gitabo c'ukuri. N'umumarayika mukuru Gaburiyeli yambaye perike yera, inkofero yera, abamarayika ndwi, aca yandika ngo ndarega runo runganwe. Buno butumwa bwa Data Branham aho niho havuga cane kuri ibi byose vy'ibihano n'urubanza kuri uru runganwe. Haravuga ngo ahaca atangura akadondagura akanandika, reka turabe. Ego, umushatsi wera, ubunararibonye, ubukuru n'ubwenge, aje nk'umucamanza w'isi yose. Uwo mukuru yaciye yandika ngo umushatsi wera, aca yandika n'ivyanditswe, namwe mu mago yanyu murashobora kubisubiramwo. Hanyuma aca yandika ngo amaso yiwe ari nk'imbeya z'umuriro, amaso y'umucamanza ari nk'imbeya z'umuriro, kugira ngo acire urubanza abo base Kristo ku munsi w'imbabazi. Umunsi w'imbabazi wahagaze ku iherezo. Aho naho nyene aca yandika icanditswe kijanye n'ivyo. Bwa gatatu, amaguru y'umuringa w'umwakaka tukujwe n'umuriro, ibihano vy'Imana, kandi ibihano vy'Imana vyaguye kuri Yesu. Ubu naho azozana ibihano vy'Imana ku mahanga. Kane, ijwi ryiwe ryari rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, ijwi ry'abizeye Kristo mu gihe babayemwo. Ubu rero urubanza ku isi. Gatanu, mu kuboko kwe kw'iburyo yari afise inyenyeri indwi, abamarayika ndwi, aca yandika ivyanditswe bijanye. Gatandatu, inkota y'amugabiri iva mu kanwa kiwe, bingana n'inkota iva mu ntumwa arungika. Ivyahishuriwe 1:19-2. Indwi, mu maso hiwe hameze nk'izuba. Ahandi naho ku rundi rupapuro yaranditse ngo mu maso hiwe hameze nk'izuba, bingana n'amaso ameze nk'imbeya z'umuriro. Ubukozi bubiri bw'abavugishwa, imyera y'ibiri, Mose na Eliya. Ukuguru kwiwe kw'iburyo Mose, ukuguru kwiwe kw'ibubamfu Eliya. Amaguru y'umuringa w'umwakaka avuga ku bihano vy'Imana, cyo gituma Imana izonongeka ubukozi bwa Mose na Eliya, kuko abavugishwa ni ibihano vy'Imana. Aca yandika ngo ibihendwe vy'ishengero bimatanijwe n'ivyahishuwe 19. Abantu nyavuga ngo hanyuma ibintu bitegerezwa kuba nyuma yo kurangira kw'ikiringo c'ubuntu, nyuma yo kurangira kw'ibihendwe vy'ishengero ry'abanyamahanga, aho hatangura ikiringo c'ubwami. Ari naco Imana biciye muri marayika wiwe Yohana yamumenyesheje ibi bintu mu buryo bw'ibishushanyo, ariko gutahura ibiri insobanuro y'ibi bishushanyo by'ibintu biterezwa kuba
ni ugutahura ibintu bitegerezwa kuba ku iherezo ry'ibihe, aho ikiringo cy'ubwami gitangurira. Ni naho umwami Yesu Kristo ahamagara akegeranya abatoranijwe biciye mu bukozi bw'abamarayika biwe, aribwo bukozi bw'imyera y'ibiri, ubukozi bwa Mose na Eliya muri marayika umwami Yesu Kristo. Duhaguruke twakira ikicigwa ibanga ry'ibimenyetso kw'ijuru.